Amatora ya mbere yo mu Burundi yo twigisha iki? Abakiri bato mube hafi, kahise saka abakuze gusa, namwe birabaraba. Tuvuze amatora, abakoresha ama réseaux sociaux, imbuga ngurukana bumenyi, ndavuga urwaruka. Benshi baca bahera ku 2005, 2010 kuduga. Naho bahambarira. Ko misanzwe umuntu abazwe icazi. Reka iyi video idusubize inyuma imyaka 1960. Ni kuvuga mu mwaka w'1960 mu gihe haba amatora ya mbere arimo imigambwe myinshi kuva Burundi bwitwa izina. Ico gihe Uburundi bwari bukiri ku ntwaro ya gikoloni ku Babirigi. Ariko mu bihugu bitari bike vya Afrika hari hamaze kuza akayaga ko kwikukira. Umugambwe UPRONA w'umuganwa Rwagasore wari ukunzwe cane. Umuganwa rero nabo bakorana baza batanguye kugira imishikirano n'izindi mboneza zo mu karere nka Lumumba wa Kongo na Nyerere wa Tanzania, nabo nyene bariko bararondera intahe yo kwikukira. Uyu mwanya ego UPRONA yari ku kivi, ariko n'Ababirigi ntibari bicaye. Ico gihe urubuga rwa politike rwari ruciwemwo ibice bibiri. Igice kimwe c'umugambwe UPRONA wari wipfuza ko Burundi bwikukira mu maguru masha, n'ikindi gice cari kigizwe n'indi migambwe myinshi iyo yari yipfuza ko tuba turabangiriye. Iyo migambwe ikaba yari ishigikiwe n'Ababirigi. Kw'isonga ry'iyo migambwe hari umugambwe PDC uri kumwe na PP, PDR hamwe n'iyindi. Ariko rero nubwo hari kudatahura kumwe politike y'igihugu, Ababirigi barasogerejwe. Amatora ya mbere mu Burundi yaratunganijwe kuva ku itariki 15 Munyonyo kugeza itariki 8 Kigarama umwaka w'1960. Yari amatora yibanze, amatora y'amakomine. Ayo matora yari yitabiriwe n'imigambwe yose ariko mu mico ibiri. UPRONA n'abayishigikiye ruhande rumwe, n'iyindi migambwe imwe itari yifuza kwikukira mu maguru masha urundi ruhande. Ibintu vyari bishusha. Ababirigi ari nabo bari hejuru ku burongozi bw'igihugu baciye batangura guhiga imigambi yo gushira hasi umugambwe wa Rwagasore. Kuyo muganwa yarakunzwe cane, niko guca baburizamwo kwiyamamaza kwa Rwagasore n'umugambwe wiwe. Aha twovuga nk'igihe yarafunzwe icamaso i Bururi mu gihe ariko haraba amatora. Muti none ayo matora yavyaye iki? Iyo mitego ntiyasize UPRONA amarembe. Muri ayo matora abantu bangana ibihumbi 475 n'amajana nibo bari biyandikishije ko bazotora. Ariko abashoboye gutora bangana n'ibice 83 kw'ijana gusa. Mu gihe cyo guharura byabonetse ko amakarata agera ku bihumbi 713 atacu yatoye bulletin blanc, hamwe n'ayandi agera ku bihumbi 3481 yapfuye ubusa bulletin nul. Nuko uruhande rwa UPRONA ruba ruratsinzwe amatora y'amakomine, uruhande rwa PDC narwo ruja imbere. Ku ntebe ibihumbi 2873 z'abahanuzi b'amakomine, intebe 925 zatsindiwe na PDC. UPRONA itahukana 545, PDR ironka intebe 501, PP ironka 222, UNB ijana 56, nayo RPB ironka 109. Iyindi migambwe isigarana intebe zisigaye. Gutyo PDC nabo bari kumwe batahukana ibice bigera kuri 72 kw'ijana by'ayo matora. Muca mwibaza muti none ni igiki catumye UPRONA itsindwa kuri urwo rugero? Nk'uko vyandikwa na Christine Delorier, umushakashatsi mu vyakahise, ukutitabira amatora y'ico gihe vyavuye ahanini ku bihuha vyavuga ko uhirahira akaja gutora mu gakaye kiwe k'amatora hakandikwamwo ko yatoye azibonerako. Kandi ikindi naco twibukanye ko Rwagasore muri ico gihe ariko haraba amatora yarapfungiwe c'amaso i Bururi.
ego nivyo umugambwe w'umuganwa waratsinzwe amatora ya mbere mu 1960 ariko mu kiringo kidashika umwaka haratunganijwe yandi amatora y'abashinga amateka mu 1961 kubera ko ayo matora ya mbere atari yashimwe na bose ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryaciye ryifatira mu minwe amatora y'abashinga amateka rirayacungera UPRONA ibonerwaho kuyatsinda. Kubwa Evariste Ngayimpenda yanonosoye ivyakahise kuva ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryiyemeje gucungera amatora mu mezi atarenga 10 ibintu vyaciye bija ku murongo. Vyarerekanye neza ko UPRONA ariyo yategerezwa gutsinda amatora. Ngayimpenda kandi aranasigura ko intsinzi ya UPRONA mu 1961 ahanini yavuye kwirekurwa rya Rwagasore ryatumye yongereza igikundiro mu Barundi hamwe nuko abakenyezi bitabiriye ku bwinshi ayo matora bivanye nuko mu myiyamamazo Rwagasore yabahaye ikibanza kibereye. Nuko rero bivuye ku matora acungerewe neza ntayishiraho kuri Rwagasore na UPRONA baratsinda amatora baronka intebe 58 kuri 68 mu nama nshinga amateka, izindi 10 zari zisigaye zigaburwa n'indi migambwe isigaye. Nuko rero aha ico twosigarana nubwo amatora yagenze neza ashigikiwe na ONU ibintu ntivyavuye biguma bimeze neza. Nikimenyamenya nuko Rwagasore inyuma y'amatora yahavuye yicwa inyuma y'ikiringo gito cyane kandi n'ubwicanyi ntibwahagaze ahubwo bwarongerekanye. Aha twovuga nk'ubwabaye mu 1965, 72, 88, 93 eka n'andi mabi yose yakurikiye inyuma yaho. None ga yemwe twovuga ko amatati yagiye araba muri amatora yose duhejeje kuvuga ariyo yabaye inkwezi y'amarere ku mahano Burundi bwagiye buracamo.